Mwagize neza muraza, 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 mwagize
yangiriye neza, kuko 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 yangiriye neza.
Imana ibacire urubanza, Imana ibatabare, Imana ntijye igiturire, ntice urwangondegombe, uyizere inshuti yanjye, iraje kugira icyo gukorera, nawe uzitanga ishimwe ku Mana. Amen. Data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. Aho 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 data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. nagira ngo ngiye gupfa, Imana ati humura, jewe ndi kumwe nawe, ndaje kugutabara, kimugende kunkorera, nanjye ndabyemera, warahabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. Imana niwe ntabara, jewe nzagukorera, nicyo gituma ubona ndiko ndamuvugira, ngaha ku musenyi, abanyamusenyi nabo maze bakamfasha, tukamushima, tukamuha amashimwe, yarahabaye Mana irandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye,
imana iragutabara ibitavuga imana neza ntibituze abagabo yagiriye neza turahari turayishima ibitavuga imana neza ntibituze turahari neza turahari turayishima hari igihe umugore yagora ndapfukamye ndayirira umugore aranjanye imana akihumura ndamanutse kugutabara abagore yagiriye neza barahari barayishima
duhombe. nashimwe. Yego mbanje kubagumbira mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icubahiro ni ca Kristo. Hamwe no mutama mubona urabona ko ngaha dusengera abagwayi tutagira umupaka kandi igikorwa tugikora ata kintu na kimwe gisabwa. Ubu niwe yatumye nkizwa. Haleluya. Amashi Ubu niwe kumana. yatumye nkizwa. Ni kuvuga jewe navuye ngaha mubona ngaha ngenda njanye n'umupfumu yo mu Ruziba. Hama uwo mupfumu yaragiye kumvurira mu Ruziba mugabo nababwira nti bino bintu ndimwo bino bintu mwansizemwo simbikunze ati je numva umuhamagaro wanje nyimba nopfa canke nkakira ariko nzokwakira umwami Yesu Kristo nimara kumanuka i Bujumbura. Amen. Haleluya. Amen. Naguma ndabibabari. Hama rero maze gushikayo madamu yaragiye gusuma sikandi kumwe n'uwo mupfumu uyu nyene mubona umudamu wanje acazambwira ko mbere naramushwaniye bikomeye cyane ati raba amasaha utashe kandi urazi yuko nanje bingora simva hondi sinava hondi batanyeguye. Yesu wacu nashimwe. Aranyiganira ndavamo ndavyumva. Hama niho yaje no mukozi w'Imana hama banjana banjanye ku masengesho no kunyakira byaragoranye kuko ukuntu kuguru kwari kumeze ntibyari byoroshe. Muze mubona umuntu nyimba ariko arakorera Imana bafise iyo yavuye twe turi bamvuye kure. Yesu wacu nashimwe. Ninakubwira ikintu uzomenye ko turi bamvuye kure. Dukorera Imana turi bamvuye kure. Niyo na mpamvu rero ata bintu na bimwe bidutera ubwoba kuko iyo twabonye twarahabonye. Rero uyu niwe yatumye uno munsi mubona ngaha dusengera abantu Imana ikabagirira neza si kubwiwe ariko nukubwa mpemu yamurongoye akemera nkuko mubona umenga ni gufyina kusugufyina kino gikorwa gikomeye cyane akora kandi gifasha benshi. Haleluya. Rero nukuri nuko intaye yandigarukiye aho ni birebire ariko nshatse kubabwira by'ukuri no muntu mwene data mubona nakira ngaha n'umuntu mwiza kandi arafasha. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Amen. Nawe aguhezagire. Mana guhumugisha cyane. Aravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Haleluya. Kadusenge. Data uri mu ijuru kandi ugororokanye n'icyubahiro turagushimiye ku gikorwa kigize iminsi kibera hano no kuri iyi ntambuko dukoze uno munsi. Mana iyi rero tubere fondasiyo y'inguvu asha iriko ni shapo national nukuri ubu umushinga ukomeye hama ibyo kubandanya tukaduza ni wowe ubifise mu kuboko papa. Wa muririmbyi yavuze ngo hazoza kimwe kimwe ngo muri bimwe twasengera ngo hazoza kimwe kimwe ngo mu nyuma byose bisegenyuke mu nyuma byose biyize. Urakoze nyine cyubari hariho abagiye kubibonesha ayo maso yabo kandi bakazoshinga intahe. Ucugira neza umukozi wawe yashice hano kudutera impunga no kugira ngo adufashe amajwi yacu azagere kure nawe ucumuhezagira umurinde baba diamond bateza amasanganya umurinde mu mayira. Mana ibyo tutamukoreye urabimukorera. Eregura Imana ashobora no kugera imbere akabona umuntu amuramutsa akavuga ngo wewe ndakuzi ingo dusangire agafana. Yego ugatusanga kimwe twari kumukorera tutamukoreye ubundi arakimukoreye. Ariko rero twebwe niyabona uwo mugisha aze yuko ko twebwe ico twakoze twamusengeye kuko wowe uca inzira ahatagira inzira. Urakoze Mana uramugira neza muri byose tuze kumva ko wamushikanya amahoro uzobukoze ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nshima. Amen. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. 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 Nta jambo
gushima ndakengurutse rwose nkengurukiriye umupapa we yabyiyumviriye akaza hano kugira ngo buno butumwa bugirente bwamamare buje ku mugaragaro. Ndamushimira rwose kuko yaje nk'Imana, kandi uyu mupapa rero burya arimwo impano idasanzwe, arimwo impano ikomeye cyane, kuko uyu unyeje natanguye kumubona mu 2014 mu mpera z'ibihumbi 2013. Natanguye kubona impano ziyo ndamusanze ahantu ku isoko yo mu Ruziba rwa Kanyosha, ariko arakoresha ubutumwa nyene nk'uko nyene turamenyana. Hama ubutumwa bwashishikaye kubandanya, yaradusanze aho twari turi ntivyari byoroshe, ariko ntiyaravye ko biri, aradukura aho twari turi, aranadushikana no ku yindi ntambwe. Ahubwo tumanze tumuha amashi menshi. Amen, 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 amen. Ama ibi biriko birabera ngaha anye ntawo bigaya, kiretse gusa hariho abantu batakunda ibintu bene ibi, mugabo nabo ni babandi bama badashaka ivyiza, babandi hagera ku mugoroba, twe tutazira ku mugoroba, muga nabo ku murango nabo hageze ku mugoroba wabukeye iwabo, bagaca bikinga ijoro. Ariko twebwe rero turashimiye Imana kandi turanabashimiye, turanabakengurukiye, nejo muragaruka. Aha nta ngorane, nta kibazo na kimwe kihari, kiretse gusa Satani avyivanzemwo, nawe niyavyivangamwo tuzomuhonyora. Turi kumwe n'Imana byose birashoboka. Ego hama n'uyu mupapa by'ukuri Imana imuhezagire cyane, yongere imwongere umugisha, kuko ati burya rero hariho ibintu bihava biba mu mwanya. Ntangura akora bati none na babandi twari tumaze iminsi turi kumwe ko atanumwe mbona, tavugana nabo twari kumwe, none kabasha tibiza kugenda gute? Burya rero Imana ifise uko bigenza, nibaze ko atawahamagaye uwundi. Imana ifise uko bigenza, yaturukana iby'umwe hirya no hino iramuzana muri kino kibanza. Mwubahwa wacu umukozi w'Imana, nejo uragaruka, kuko havy'ukuri aha turaba Imana gusa, aha turakunda ijambo ry'Imana, kandi bino bintu by'ukuri turashimye cyane, ahubwo twashaka ko twokongerezwa n'inguvu kugira ngo natwe dukomeze, kuko iyo turiko turaraba bimwe bya baruvera, tukabona bimwe bya baroza muhando, byabande n'abandi baririmbyi bakomakomeye, bamwe barise n'abandi, ivyo turabira bikatuneze, mugabo natwe baba bifuza kubona iby'iwacu natwe, ariko tukabura aho tugirante tubikorera, tukabura abadufata mu mugongo ngo batwongerereze ingufu. Rero ko dutomboye tukababona, ahubwo uyu mukozi w'Imana arashishikara kuza kudukomeza. Natwe turi ngaha tuvyiyumvemwo, ntituze kubw'ibishobisho, ahubwo twumve neza ko natwe dutegerezwa kugira nte gutanga ubutumwa. Burya natwe bw'iwacu barabukeneye, ubutumwa bw'iwacu barabukeneye, barakeneye kubona ko turiko dushinga intahe, barakeneye kubona ko turiko tubwiriza abandi ubutumwa kandi bukabaryohera. Nibaza ko namwe rero mwobishiramwo intege, munyumvirize mu ntege amatwi. Abo Satani yasavye nawe ngo abagosore basohoke kugira ngo tubandane, nanje ndiko ndabatera intege kugira ngo mushishikare kugira kwiyumvamwo bino bikorwa, kuko ikintu cyose no kumanza ubwa mbere kumva koko ko uciyumvamwo, umaze kuciyumvamwo uranagisengera, kuko Satani nawe afise ico agenderako, afise ico ahagararako. Ivyo ubona ko bikugota, ivyo ubona ko umenga ni intambamye imbere zawe, nukumanza ukabibomoza kugira ngo ushishikare kugira gutera intambwe, uvuga ubwo butumwa bwawe. Hari ico Imana yakubitsemwo, ishaka ko nawe ukivuga abandi babohora. Hari ibibazo wagiye uhura navyo wamaze gutabarwa, ushaka ko ukivuga uvugira Imana kugira ngo n'abandi bagirente bumve ko hariho Imana ikora kandi gatabara. Hama banyakubahwa, natwe
ijambo ryacu ni iryo twariko dushima dukenguruka by'ukuri rero karibu mugaruke n'ejo tusanzwe turabaha ikaze kandi mwongere muze muzaba mwisanze Yesu wacu nashimwe.
ndagushimiye uwo wese ayumva amerewe nabi, yumva afise ikibazo, yumva afise ingorane, yumva agenda bidakunda, mu rugo abyutse akabyukira kuganya, akagorobeza kuganya, ndetse akagorobeza mu marira. Mwami nawe nyene ico kibazo arimo yakire gutabara. Amen. Kugira ngo nawe umunsi wundi Musa azoshinga intahe kuko nanjye niho nshinga intahe. Mana amaze kukubona mu bihe byinshi twarariyisha mu rugo rwose. Mana uramanuka ugira ico ukoze, Mana uratabara ndabibona. Mana hari hageze aho abantu bitwenge bakavuga ngo bapfiriye rimwe ngo ntagitabara, ariko cari tugifise gitabara. N'ubu turafise Imana. Wa ndavuga ngo turafise Imana uko biri kose. Yesu Kristo. Turafise Imana. Wa muntu ndakubwira ngo ukiri muri ayo marira n'amaganya turafise Imana. Wa muntu ubona ibibazo byakuzingazinze bigutaye hagati turafise Imana. Humura, hari Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe ndagutabara. Amen. Ngo ntutinye ndi Imana yawe. Ntutinye ndi kumwe nawe ndagutabara. Yesu we iguma ituremesha akanya ku kandi. Ndakubwiye ngo nakuremesheje nanjye irandemesheje ubugira kandi. Ico kibazo rero nticananira Imana. Ni isaha y'Imana gusa itaragera ngo dutabare, ugukorera ibitangaza. Natwe izabidukorera nkuko yabidukoreye nyene, nawe izabidukorera. Urakoze cubahiro, ndagushimiye ko byumvise kandi ugiye gutabara benshi ukabagirira neza. Natwe tuzobaniranya ko gutangira amashimwe y'akanwa kacu. Ega wowe Mana nta zindi njya wirira, ngo wirira amashimwe avuye mu kanwa k'abana bawe, avuye mu kanwa k'abo waremye. Naho benshi batagomba kuguha amashimwe, naho benshi batagomba kugutazira, kandi warabagiriye neza. Ariko abo wagiriye neza Bana bagushima uko bukeye uko bwije, Mana bakagutangira ikimazi c'amashimwe. Urakoze nyene cyubahiro. Natwe turashimye ukunyene, turashimye tubwira ngo n'abafise ibibazo nizere ko bagiye kubivamo nabo bagatanga amashimwe. Urakoze nyene cyubahiro kubyumvise, kandi tubishime tubicengurikiye. Niyo mushiki waturungikiye nawe akaba ari kumwe natwe hano ku musenyi. Mana nawe umuhe umugisha umugirire neza, ubwaza gusubira inyuma umurinde y'amasanganya yimonogoje, kandi ko wamurinze aza aba ari kuza kumurinda ataha. Urakoze nyene cyubahiro, byose bishimirwe ubihere gucyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenzemo. Amen.